N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe mwese muri hirya nino mu makungu ya kure ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, abari ngaho mu bihugu vya Buraya, mu Budagi, Ubwongereza, Ubufaransa, mwese mudukurikira muherereye muri Australia, abari ngaho muri Aziya, abari muri Qatar, Oman, Arabia Saudite, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Kongo y'intwaro rusangi, abari ngaho muri Tanzania mu buseruko, mwese muri mu bumanuko, Zambia, abadukurikira muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, hatanguye kumenyekana amakuru mu gisirikare c'Uburundi. Uyu Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye murazi ko yavanwe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aboshe. Uyu yari ayoboye ibatayo igiri icenda ya Tafoke, aho yari bahejeje kuronka imyimenyerezo n'amasomo canke ivyigwa vya gisirikari, inyigisho za gisirikari zihambaye, aho bari bagiheza kuronka izo nyigisho baca barungikwa muri Kongo. Bagiye barongowe na Liyetona Koloneli Ndayishimiye Aroni, uyu rero bikaba ngo yarashitse muri Kongo yo mu buraruko Kivu du Nord, asangayo hariyo undi mu generali akomakomeye cane Prosperi yari asanzwe arongoye ingabo ziri ku butaka bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Liyetona Koloneli Ndayishimiye Aroni agishika ngaho muri Kongo yarahawe ubutumwa bwo kubanza kwiga akarere yari agiye kugwaniramo no kurongora ingabo, aho yari agiye kugwanya inyeshamba za M23 zibarizwa ngaho mu gihugu ca Kongo. Agishikayo rero yaraciye ajana amashusho y'intambara avuga ko we kuba arungitswe ngaho ku rugamba, kandi ngo niyo batayo yararongoye ya Tafoke bari bafise ivyigwa bihambaye mu gisirikari, yarazi ko agiye gukubita inyeshamba za M23 akazikubita kuzimarira urukomba amazi. Hama agiheza kugera ngaho mu misozi ihanamiye Sake, yaraciye rero apanga igitero giturumbuka. Yaciye ategura ibitero atabashije kugisha inama abamukuriye yari Prosperi yatwara ingabo ngaho muri Kongo, ingabo zose zari ku butaka bwa Kongo ziva mu Burundi. Uyu Ndayishimiye Aroni yaciye rero ategura igitero mw'ibanga, aca agaba ibitero kuri M23. Agiheza kugaba ibitero harapfuye abasirikari benshi ba M23, afata n'ikirindiro ca M23 mu misozi ihanamiye Sake. Ico gisagara ca Sake rero mu nyuma bukeye bwaho M23 yaraciye igaruka ifata ingabo z'Uburundi zose irazica, abandi bafata mpiri, abandi babugwa irengero, ibiziga vyabo bayoberwa iyo vyaciye bitabwa. Bamwe bakavuga ko ivyo biziga vyatawe mu mashamba, ibindi bitagwa mu nzuzi zihanamiye igisagara ca Sake. Inyuma yo gukora ayo makosa, ni ukuvuga ngo Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye yaraciye abandanya agaba ibitero, ariko ngo amakosa yo kwicisha abasirikari twaragiye tubarungikira abasoda bagiye batakarira ngaho muri Kongo bagapfirayo, ku makosa y'uyu mu Liyetona Koloneli
ngo mu gisirikari uko amategeko yubatse canke ameze, uri umusirikari mutoyi ubwirizwa kubaha umusirikari agukuriye, canke se ukabwirizwa kubaha umusirikari usanze ku rubuga. Liyetona Koloneli Aron Ndayishimiye rero ntabwo yaciye yubaha amategeko, amategeko we yaciye yishiriraho aye. Liyetona Koloneli ku bw'ayo makosha yaciye akora yo kumarisha abene Burundi, yaraciye afatwa azanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaje aboshwe. Bamwe bavuga ko yapfunzwe, nivyo koko yahitiye muri polisi militaire, ariko uyu mugabo Liyetona Koloneli Aron Ndayishimiye akaba ari ntakomwakomwa, akaba ari ntakogwako mu gisirikari c'u Burundi, bivanye n'uko yumvikana canke ari umunywanyi wa General Prime Niyongabo aramutswa igisirikari, ngo niyo mpamvu yakoze ayo makosha. Kuri ubu ngubu akaba yarekuwe. Liyetona Koloneli Aron Ndayishimiye iwe mu Kamenge aho yahora aba, ngo biravugwa ko habaye ikidasanzwe. Ico kidasanzwe nta kindi, habonetse abantu bagiye kugura ibikoresho vyiwe mu nyubakwa, ibitanda, intebe, ububati n'ibindi vyose vyo mu rugo yaciye abigurisha. Bamwe baravuga ko rero imvo zoba zatumye Liyetona Koloneli Aron Ndayishimiye agurisha ivyo bikoresho vyiwe muhira, ngo yoba agiye guhabwa indi misiyo ikomeye cane, akaba agiye kwimuka aho yahora aba, kandi ngo bikaba biboneka ko ashobora kuzomarayo igihe kirekire, azomarayo igihe kinini cane, ngo nizo mvo zoba zatumye agurisha ivyo bikoresho vyiwiwe muhira. Tubibitse ko iwe muhira Liyetona Koloneli Aron Ndayishimiye, umukenyezi wiwe, umutambukanyi wiwe Diane, yaciye yicwa atewe igerenade ubwo yari iwe muhira. Abantu batari bamenyekana baramuteye iwe muhira, basangayo umukenyezi we Diane, baca bamutera igerenade ahita asandaba, yaciye apfa uko. Amatohoza nta muntu baciye bafata, kuko bavuze ko coba ari igitero c'inyeshamba, ubwo uyu Liyetona Koloneli yari arongoye ingabo ngaho mu ntara zo mu Burengero. Biravugwa ko uyu Liyetona Koloneli Aron Ndayishimiye ariwe wagize uruhara mu rupfu rw'umuseneri, umunywanyi wa seneri Elia Ngomirakiza ngaho mu ntara ya Bubanza. Ikiziga ce carabuze, niyo yaciye arengera harabuze. Ubu ngubu ishirahamwe Ndondeza ritwawe na Pacifique Nininazwe ryari riko riramurondeza, abiwe bamurondera kuko ntibigeze babona ikiziga ce, ariko amakuru akemeza ko Liyetona Koloneli Aron Ndayishimiye ariwe yoba yaragize uruhara mu kwica Elia Ngomirakiza, umunywanyi w'umugambwe wa CNL, kuko yanyurujwe ku itegeko ry'uyu mugabo. Ng'ivyo rero bikaboneka ko kubera amabi yaciye agirira abanyagihugu, ngo yoba agiye kwimuka aho yahora aba, akajanwa ahantu batamuzi, canke se akarungikwa mu makungu akaja gukorerayo. Ivyo ntibiriko birikekwa bivanye n'ivyaciye bigaragara iwe mu rugo, iwe muhira, aho ibikoresho vyose vya nkenerwa vyo muhira, ububati, intebe, ibitanda n'amasahani n'ibindi bikoresho vyose vyo mu nyubakwa yaciye arondera abaguzi barabigura. Ivyo rero ngo bikaboneka ko imvo ataboshe, kandi hari abandi baciye babohwa. Hari izindi ntwazangabo zibiri nazo zaraye zikuwe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nazo zaje ziboshe. Kuri ubu ngubu zirapfunze muri polisi militaire. Bikavugwa ko rero uyu kuba yaciye arekugwa atakiboshe ari uko ngo ari ntakomwakomwa mu gisirikare c'u Burundi, akaba afitanye umwumvikano n'ubucuti budasanzwe, umubano wihariye hagati
ye na General Prime Niyongabo. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba.